kandi Faustin ariko araja mu nzira itari nziza ko societe civile ndazi ntijejwe biki mu vyijejwe burya ntibirimo societe civile yari ijeje guhimiriza bene igihugu mu ndoho dukwiye kubafasha nyine wumva ko ari societe civile nyine ro mu buno umunsi ariko arinjira umukuru w'igihugu no mu buzima bwiwe babwira yuko mengo na mustanteri w'ubanza aheruka gukura yaziziki prezida yahaye access abantu baza kwimba ubutari mugana uwo mustanteri acabona hari irindi shami rigomba kumuha ivyunka prezida rafise abo yagenye bagomba gukora ivyo bintu muga uwo mustanteri ikintu yakoze yaciye afunga abo bantu prezida yahaye access yo gukora ico gikorwa twara ngo paritseme ngo ni societe civile ariko izo societe civile zabo turazizi ziya za fokode zose turazizi ivyo zikora uko na prezida mijambo yaravuze ko rurimo bagumuye abajene 2015 rujya rugabo nako rujya rusore rurimo bagumuye abantu 2015 bitwaje ama societe civile nyene niyo bakoresha kugira ngo bashobore gutera ubwoba mu bene igihugu berekane bacafuze cyane leta ibiri ku butegetsi unibaje ngaho ngo Faustin ngo aravuze ngo ni societe civile ujya arafise abantu benshi aba yaserukiye kuvuga bijya bintu nibibaze yuko ari ibintu biba vyoroshe mugabo je ndabishima iyo bivuze ari ngaha mu Burundi je mba mbona yuko ni bon kuko vyerekana yuko leta yacu iha ijambo bose yaba uri umwopoza yaba utari umwopoza iraguha ijambo ndabaramukije abakunzi ba Yaganawe TV mwebwe mwese mudukurikirana nizera ko meze neza ahiwanyu nkundire ndabakengurukire cyane ko mwarahisemo kudukurikirana mwahisemo neza guhitamo Yaganawe TV kuko ivyo tugenda tubashikiriza sibasambura nibiza bibubaka nini na merveille ndabahe ikaze mu kiganiro cuno munsi mumbonye turi kumwe n'umupatriote wacu mucamona ko tuje kuvugana ku bijanye na politique umutekano muri rusangi ndetse n'umubano mu karere reka ndamuhe ikaze aturamutse kuri Yaganawe TV. Merci beaucoup bikaze kuri Yaganawe TV naye ndaramukije abakunzi ba Yaganawe TV nizere ko ameze neza no basaba yuko twobana mu kino kiganiro kuva mu ntango ndibaza gushika guheza aho bari bon uyu uravyigana cyo ukakimana navyo biba biri interesa huko ari ndishobora kuvuga mu kasanga ntiwavyumvise ruba rubuhombo runini rero basaba yuko twese twohurira muri commentaire tukanayagirayo. Iyo tuje kora bino biganiro tubanza guhera mu gihugu cacu tukabanza tukamenya ati byifashe gute. Muri make bimeze neza ariko nta nyambi buragahonda nakubwiye ko pardon muri pafe abantu benshi bahidogera impapuro z'inzira ubutabo bw'inzira ntabwo buri kurasohokera ku gihe mugakumbure narakwemereye ko tuzobisobanura bikora mu kiganiro ciramvuwe sinzi yuko utaragitegura ndavyumva cyane yuko ubupafu bigoye mugabo zanye kitu kidogo ngo biranyaruka cyane kumbure tuzoyifatira iyo novuga yuko ari intambamyi ari n'ikibazo cugarije abarundi kuko abarundi benshi bafise imyidogo mu gihe tuzi yuko prezida wacu atwarira bose atamuntu abashaka yuko yogira ikibazo cyangwa ikindi kumbure ugasanga hari abari ko barajaganya mu gihe we yashaka yuko ibintu bija ku murongo rero tuzoja turabe mission yabo bantu turabire hamwe mission yabo bantu ndetse nico bagamije ko twabonye benshi baba bagomba gutoba ibintu Senexerasi yagomye gushira ku murongo kugira ngo bashobore gucafuza izina ry'umukuru w'igihugu ariko navyo tuzobiyaga handiho ibindi byose ni sawa kwiyunguruza agaceri kazimbutse kira kitu ni dolari ryarakorotse cyane. Uvuze kantu ngo ibintu byo muri pafe biraturaje ishinga biraraje ishinga abarundi benshi ngo uzanya kantu ngo kiraca mu kanya ya mbiga eka dufate yuko byo babiri sûr wo cubeza ko ari kubera iki batora ko kantu ubwo ababajejwe barabaha neza je sinemeje yuko batanga kantu ko navyo nzi ko je nta muntu arakansaba mugana ntavyo ndamenya mugana navyo bishobora kuba ari ivyo ko nta mwongo buri sato ibidahizwe hubwo
ariko navyo tuzobigaruka ko reka no musi tuvyihoze ego kumbure turashobora kuba tudafise amakuru akwiye yaho kumbure barashobora kuba bafise ikibazo gituma izo pasiporo zitasohoka n'ingoga ugasanga nico kiriko kirabituma ahubwo ugaca usanga abantu bariko baridoga ahubwo batazi ikibazo cabaye ego muga mu gihe bose kuri ico kibazo ugaca usanga baravyakiriye ya reka tubandanye wavuze Ego. ngo hariho ababa bashaka kuja ni nk'uko son excellence yofata Mm, donc tugiranye n'iki okay reka dufate yofata agasukura ahantu neza ya amaze kuhasukura neza hari isuku ntangere iyo agiye agaca haza abantu bagaca bahonona niko abantu twobita ntibabura mu Burundi bariho kandi yama yaberekanye tunababwira yuko mengo na musitanteri w'ububanza aheruka gukurwa yaziziye perezida yahaye access abantu baza kwimba ubutari mugana uwo musitanteri acabona hari irindi shami rigomba kumuha ivyunka perezida rafise abo yagenye bagomba gukora ivyo bintu muga uwo musitanteri ikintu yakoze yaciye afunga abo bantu perezida yahaye access yo gukora ico gikorwa ibaze aho upfunze perezida rero iyo ukoze mu ziko utegerezwa gusha yego tukiriko turavuga ababa bashaka novuga kuvuguruza ico umukuru w'igihugu aba yavuze yego turiko turabona umukuru wa Parisema ashaka kwifatira cane mu gahanga iriyazwe n'umukuru w'igihugu yego ashaka kumwereka yuko ivyo ariko aravuga twari ivyo ashaka kubijajinga gose duha umuco kuri we tumumenye kurushaho ndetse n'ico ashaka okay abatamuzi uburyo no muvuga ko yitwa Faustin Ndikumana ni Murundi yavukiye Ngozi quartier Kinyami ni umusore mugenzanje ariko afise imyaka myinshi andusha imyaka kuko amakuru mfise nuko son excellence arusha imyaka 2 Faustin Ndikumana son excellence afise 57 Faustin Ndikumana afise 55 uvuze ngo ni umusore nkaho umusore mugenzanje none se umusore mugenzanje yego yari ihanganye mugabo sinje kuvuga ko ari umusore nuko atari umusore ni ngaragu wewe ko uri nzurenze iyo myaka na Yesu ntayo yigeze agerana atararongora Yesu yapfuye ku 33 ntituvuga ko ari nka Yesu uwo ni ngaragu muri make amazi iminsi nkuko wabivuze ariko aravuga amajambo ko kwifatira mu gahanga canke kumera nk'ugomba gusabota abantu abene gihugu ariko turaje tubivugire hamwe ndetse tunarabe n'ico kintu ico bigamije kuko vyatanguye perezida ahimiriza bene igihugu gukora imirimo mito mito ishobora gutuma badasonza canke mu kugwanya inzara atari vya bintu uvuga ati ngo ni ibintu vyogora umuntu wari we wese donc ivyo umurundi wese yoshobora urya Faustin Ndikumana amaze kuvyumva ico yakoze yatarukiye ku mamikro ahamagara ama media ababwira ngo tuzorima ngo dushaka ngo canke ngo turimye ngo tuzenda kuja kumubwira uzotelefona bashikana n'ibindi nyine amajambo yo gutindero mu misi heze naho perezida yaravuze ibijanye n'ubutare buheruka gushogwa bushowe mu Burundi mu buryo buri officiel atari mu kinyegero arabivuga nyene mwaravyumvise wari umunezero mu Burundi abarundi bose bari bishimye kuko bavuga ati tuzobona feedback tuzobona ibintu bigiye kugabanuka acatangura aja ku ma micro ahamagara ama media ngo perezida ngo yashoye ibivu ngo acaraza ngo kubahenda ngo yashoye ngo ubutare nyine amajambo menshi yerekana agasuzuguro kubahuka gutindero rega ari ngaha mu Burundi ujya mujene ari ngaha mu Burundi nako usu mujene mbe ujya aba yararenze ubujene bamwita gute ko jeunesse yarayirenganye ujya mutama yihanganye urumva amajambo yo gucyoza perezida kumuvuga nabi n'ibindi vyinshi sinzi yuko none iyo societe d'abord arongoye nayo turaje tuyigereko yigira ngo atwara ngo Pariseme ngo ni societe civile ariko izo societe civile zabo turazizi zya za Focode zose turazizi ivyo zikora uko na perezida mijambo yaravuze ko ruri mu bagumuye abajene 2015 rujya rugabo nako rujya rusore ruri mu bagumuye abantu 2015 bitwaje ama societe civile nyene niyo bakoresha kugira ngo bashobore gutera ubwoba mu bene igihugu berekane bacafuze cyane cyane leta ibiri ku butegetsi uno Faustin n'ivyo ariko arakora rero mu gihe
ibintu ariko arabikora aba afise ikintu kimwe canke bibiri kiriko kiratuma bino bintu abikora. Abantu ntibaje ngaho ngo Faustin ngo aravuze ngo ni societe civile, burya arafise abantu benshi aba yaserukiye kuvuga birya bintu. Ntibibaze yuko ari ibintu biba vyoroshe. Mugabo je ndabishima, iyo abivuze ari ngaha mu Burundi je mba mbona yuko ni bon kuko vyerekana yuko leta yacu iha ijambo bose. Yaba uri umwopoza, yaba utari umwopoza, iraguha ijambo. Kandi Faustin ariko araja mu nzira itari nziza ko societe civile ndazi ntijejwe birya. Mu vyijejwe birya ntibirimo. Societe civile yari ijeje guhimiriza bene igihugu umuntu ko dukwiye kubafasha nyene, urumva ko ari societe civile nyene. Urumva mugo no musi ariko arinjira umukuru w'igihugu no mu buzima bwiwe bwite. Urumva ko ariko ararengera cane. Ibi societe civile iyo bigwiriye biza bikorana n'abazungu. Abazungu iyo bagomba guhungabanya igihugu cacu bagaca bikora kuri vya societe civile bakabiha amafaranga. Abana Faustin ukurahiga amafaranga mu buryo butari bwo, nta mwana usumira umugani wa president, nta mwana abiririramwo, nta mugore, urumva vyose biherera mu nda yiwawe. Kubera ko ugomba kwiteranya canke ugomba kugira ubundi kutoba na president, no yoba president. Nta ngaragu yodutwara pe, nta ngaragu yodutwara kabisa. Dutegeza guha president umuntu akomeye, shobora kuba ari n'ikiremba agashaka gutwara president. Ko Nevo yamubwiye ati wewe ushaka gufatira mu ntoki responsibility z'igihugu, ubona wozishobora ni mu gihe n'umuryango wakunaniye. Utoshobora gufata responsibility yo gutunga umugore n'umwana bushaka gutwara igihugu c'amamiliyoni 10. Urumva yuko ari ibintu nyene twebwe aba bantu baza bita muri ibi bintu bose ni unyene Pacifique n'ingaragu. Pacifique nararongora ni gisore cihanganye, Faustin ntararongora mugabo bashaka igihugu. Abagabo umwanya umwe jewe ibintu bavuga biranantwenza sometime, nuko nyene abara baboyi, ndabita baboyi canke intumwa z'abantu baba base kwiserukira. Ubundi bwo ni ikibazo gikomeye cyane bano bagabo n'amavirisi n'amashetani. Bajya reba muri amwe bakorwa bava mu ijuru, kuko ibintu bakora birateye n'ubwo. Uno munsi yoba Neva atari umuntu yogorukira bose yumva bose, urya ntiwoko umutwe we ntibawutora mwibarabara yoba ari umuntu mubi. Mugara kureka vyerekana yuko mundi hariho demokrasi, kandi kijya yakoze nikosa. Hari ico bitwa libertinage. Libertinage no gufata ibintu umuntu yavuze ukaza urabivumbagaza ugirana. Nikakaroro nabaha ni uko Neva yogenda gutegura ahantu neza, inzu akayitegura neza kugira abayibamwe bameze neza. Faustin agashaza kuhanya, agashaza kuhonona. Nukuntu bivuga muri rusange. President nakatagira ajyama amatiro, araramatira ariko aragira planification z'ukuntu Burundi bwobaho neza. Mugabo ba Faustin akaca baza kuhituma mu kugira ibintu bitabaho. Iriga no kuhituma no gufata ibintu ukatabatanga. Iyo nako nakarorero journalist nakarorero bajya wa Pacifique Neva nakatagira kugira ngo basi ibintu bigende neza. Muga baca baza kuri butura bakahona. Niko no bivuga mu Kirundi ciza n'ubuhimbiri burya. Yego tiko turavuga ukuntu tubona umukuru w'igihugu yishura abantu nkabo. Beka burya byari bikenewe. President ni kintu rero cyanuze cha demokrasi nakubwira. Iyo bari umuntu mubi president wacu niyo nabishuye, nta na reaction yogira. Mugabo kumva bamutora musi y'ikiraro, mugabo kubera iki ntagomba kubagirira nabi, nico rero ivyo bintu uwo mugabo agira yo bigira ni mu Rwanda ukaraba. Bega ntibomuvuga bovuga bakavuga hama kabigwiza n'ubusa navyo. Oya president abereka yuko riga babona, kandi n'ubutumwa bwabo bwose abubona. Kandi rero hajya ubutumwa barungiye president none ababwira ati ubutumwa nabubonye imeze uko. Ivyo bintu Faustin agira ndi kumana yo bigira nko mu Rwanda akabona, ntimumenya niyo bamucanga. Mugatwe barufyiri baraza bakavuga, bantuze baraza bakavuga. Ibi rero ntaco, nubwo ari abantu babaje gukora amasabotage, biratwereka ikindi kintu ko mu Burundi dufise ikindi turusha abandi bantu. President wacu ari n'umuntu yishira hasi man. Ko yo ari umuntu atishira hasi, aticisha bugufi, yari kwinumira. Kaza wumva nk'inyuma y'amezi abiri ati Faustin yawe uri wirengera.
mugabo arakubwira ati mutibi ndabizi ntugire ikibazo don't worry umva ntabwo bakuremamwo akubwira ati we nyambo bahumeze uko nyamba uzovayo utazovayo naho nakazi kawe urakuze nuko no biva kuko twabonye benshi nko mu gihugu cy'u Rwanda bagerageje kugira ivyo bagomba kopoza muri leta y'u Rwanda urabiza yo bababuriye nuzeya ujya mugabo hari umugabo akunda kuvuga ngo president ngo ashora ngo abana b'igihugu ngo muri Kongo ngo bakabica ujya yabaye icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwe ntubona hari icyo yamugize mugabo president bafise tutakize kugirira icyo ashaka none yamugize ahubwo ati turi muri demokrasi uravuga icyo ushaka don't worry kabisa none hari icyo wamugize iyo bahajya yari uwundi muntu abika inzigo president wacu iyo bari umuntu mubi afise umujinya cyari kumunyurutsa bwa aracyara ridegenda ahubwo president abantu nkamwe tuba twakeneye kandi mube benshi ko bizotuma mu kwigisha bene igihugu duca kuri mwebwe kugira bene igihugu batahure kuko hari abantu baba bafise ibibazo nk'ivyo mwe mufise hame yo dutanze inyishu wowe urayironka n'abandi benshi bakayironka rero president kumwishura kwishura rya musore nuko yabonye akeneye inyishu ryo musore gabakeneye inyishu deje ryo musore yarakeneye n'izina yashaka ko tumuvuge none ari bwa muvuge ryo musore no munsi ndamuvutse hari amahera yampaye ndamuvuze kubuza kubera iki ikintu yakoze nubwo kiba atari ciza uryo musore bugico yashaka hajya yahejeje yashaka izina abantu bamuvuge uzosubire yongeye kugira ibindi oya kandi yamaze kuba umustar mbega kukuntu haza amasosiyete civile akaza akavuga ibintu ubwo nta organisation muri leta ihari yakira abantu nk'abo kugira ngo babivugane nimba ari ico bashaka ko gihinduka ku ntwaro mu ntwaro ibihari bavuga ati dukosore kano kantu bakaja hamwe bakavyiga ubwo ico kintu kirahari ico gituma twoca tuvuga ati nico gituma baza kubivugira ku marezo sociaux ko babuza aho nta benshi ndabizi ko mugabo ndazi yuko amasosiyete civile ataba ahuriye na leta kuko novuga ko ategurwa na bijya bihugu vy'amahanga ndumva n'amashirahamwe yigenga amasosiyete civile rero novuga yuko nk'ubu abantu bashobora kugirirwa nabi ahantu kanaka ya mashirahamwe azabaza societe civile ikorera aho hantu rero leta ntakibibizi kivyo niyo mpamvu nibo yinjiramo ngo baze barayikontrola ko urumva wabayinjiriye ni nkuko bafise n'ushaka ko kwinyonga ati mwebwe nta kintu muzosubira gukora twe tutazi twebwe leta mwase nazo bakubita inkoni nibosubira muga kubera ko turi muri demokrasi barabareka bakavuga buri kimwe kandi ni vyiza ubundi bwo nka bijya bintu Faustin yagize iyo libertinage abantu bazi amategeko libertinage ni icyaha gikomeye hajya yaraguye guca atora inkoni bakamujana bakamukubita bakamujana mu ibohero bakamupfunga kubera iki yakoze icyo bitwa libertinage turi muri demokrasi muga yararengereye abantu mu mwegereye Faustin Ndikumana mubwire asome mu gitabo mpanavyaha yumvirize iyo ugombye gucafuza canke ufatiye ku majambo umuntu aba yavuze ukayakoresha mu gucafuza canke mu kugira ibindi bintu byose yakoresha bavyitwa libertinage kandi birahanwa n'amategeko rero abantu bamuzi vy'amategeko murashobora kumwegera buke mukamubwira ati burya rero papa warakosheje ngaha nticaca ari kuguhama muga nta mpamvu yo kwirukako kandi president yavuze ati n'umutamaraho yabiciye mu mugani yuko imbwa iryoherwa iri kiramoka rero iyo uyibujije kumoka uwo yibujije swing yayo rero niba muri kamoke niyaheza kumoka hazoruha ryama sinzira nico ni kujya ku mwana burya umwana iyarize cyane ucumureka burya bagomba gusinzira burya Faustin azomoka mu karushe ce yiruhukira nuko no bivuga muri rusange ariko ikino babwira nuko amasosiyete civile nuka mission yayo si yikora ko nakubwiye ko ba Pacifique za Focode nizi zinyene za Paris marizo zatunganije manifestation kandi ngo ni societe civile wowe uri societe civile gute ugahumiriza bene igihugu mu migumuko ahubwo hari ikindi kintu cyamvuga ngaho mbajya abantu babaha mikro aho bavugira umushikanyi w'igitutsi niwe mutukanye singo byo kubafata mu ntuzenya mu mashati
mugabo muze muraba ivyo mugira musohore hanze yuko bitazohava bibagirira kwingaruka kuko uno munsi Nyamba Faustin aje akavuga ibintu iwawe rugakambana bivanye n'ivyo yavugiyemo abafise visa nifye bayanye ni bamutuma ni baca mutwara wewe wamuhaye micro agomba gutuka nyine icubahiro wowe bizokwitwa gute abantu muha micro aba bagabo babanyoye imogi akazi kanyu muraza murabaha micro muzokabona handi ko ndabwira wewe mbwira n'abandi kwico kibazo gishobora kuba ko nko cabaye kabandi mugi kimbabaza nuko nyene ayo mateleviziyo bakorerako ari amateleviziyo usanga na Sonic Sasa ashobora kwicara akabaye ikiganiro ico kibabaje mbwa kumbone ngira bizotungana bazomenya bene abo amateleviziyo baribo kumbure ni question y'umwanya bashobora kutwiyereka bene abo mateleviziyo batekereza gute bimeze gute nuko no bivuga merci reka tugukengurukire cyane kuri byinshi tugejejeho nibaza yuko benshi bumvise ari abajene ari ayo masosiyete yuko kizira guhangara vraiment umukuru w'igihugu uburengere n'ubutandero reka ndagukengurukire cyane nanje ndabakengurukiye cyane kanya keza mushoboye kuma kugira ngo tuyage nizera yuko twayaze vyiza twayaze ibitari vyiza naho mutwihanganire kumbore hari iyo umuntu atwagwa na emotion ugasanga yavutse nabi mukanizera yuko twabanye neza muri rusange reka nkengurukire namwe mwese mwe ko muradukurikirana cyo duhura muri commentaire tubandanye duhanahana ivyiyumviro yani na Merveille zoseruta